Mwaramutse canke mwiriwe kuri mwebwe mwese muriko muradukurikirana bivana naho umwe wese asanzwe aherereye. Kuno musi wa gatanu igenekerezo rya kane umwaka 2025 twabateguriye amakuru ajanye n'ubunyonyezi budasanzwe buvugwa mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi mu gikorwa cari categuriwe guhuza ibisata vyo muri ubwo bushikiranganji ico bita mu gifaransa interconnection, bisigura ko ari gikorwa cyategerezwa guhuza intara zitandukanye n'ibiro bikuru by'ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi. Ni gikorwa rero caranzwemwo amanyanga atari make kubera ko amafaranga yose ashika imiliyoni amajana 7 yaragenewe ico gikorwa yanyurujwe. Ubwo bunyonyezi rero buvugwamwo ibihangange byo mu mugambwe CNDD-FDD ari navyo tuzogarukako. Ikibabaje cane akaba ari uko ishirahamwe Infonet ryahawe iyo soko bikoranye n'umushikiranganje w'abakozi n'akazi ryubahutse kubesha ko ico gikorwa caranguwe neza, amafaranga yose arasohoka mu nyuma bikaba vyaciye bigaragara ko ico gikorwa kitaranguwe neza nkuko biri no mwisuzumwa ry'umugwi wo mu biro vy'umukuru w'igihugu uheruka gushigwaho kugira usuzume uko ico gikorwa caranguwe. Ikibabaje cyane nkuko tuza kwibona mwireresi twabateguriye, uburongoye ishirahamwe Infonet ryahawe ico gikorwa ari kumwe n'umushikiranganje w'abakozi n'akazi Veniste Muyabaga barabeshe baremeza ko ico gikorwa kiriko kigenda neza kandi ari ububeshi. Birababaje cyane rero mu mafaranga ashika imiliyoni amajana 7 agenda akazima yongo kuri ico gikorwa hama ntikirangurwe nkuko cari gitegekanijwe. Nayo makuru rero twabateguriye kuno musi wa gatanu igenekerezo rya 18 kuno kwezi kwa kane. Tubasabe ko mubandanya kugira imbere yo kubandanya rero tubasabe mubandanye kugira sabone canke subscribe kuno rubuga rwanyu ari rwo rwacu King Murundi Freedom rubandanya kubashikiriza amakuru agaruka cyane ku gateka kazina muntu no ku bunyonyezi butandukanye buvugwa mu gihugu c'u Burundi, nkuko ariyo makuru twishinze kuza twabashikiriza. Nkuko rero nari mpejeje kubishikiriza, amafaranga y'amarundi yababa imiliyoni amajana 7 aheruka kugenda akazima yongo mu gikorwa cyaje cyateguriwe guhuza mu buhinga bwa none ibikorwa byo mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi, ico bita interconnection mu kinyamazuru. Ico gikorwa cyari gitegekanijwe guhuza ibiro bikuru by'ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi n'intara zitanu zitandukanye mu ndinganizo nshasha y'igihugu. Aya mafaranga yose rero yaragiye amazima yongo kubera ko mwitangwa gisoko hatanguye kwibonekezamwo ico twokwita amanyanga. Namaze kubemerera ko tuzogaruka mu nyuma tubereka ibihangange biri nyuma vy'isoko vyatumye ayo mafaranga yose agenda akazima yongo. Iki gikorwa ca interconnection cari cahawe ishirahamwe ryitwa Infonet, mu majambo yose Informatic and Network. Iri shirahamwe Informatic and Network abafisemo ukuboko nibihangange vy'ubutegetsi arivyo vyatumye baca bahabwa iryo soko mu manyanga adasanzwe. Ivyagiye kugaragara nuko iri shirahamwe ari ryo ryateguye isoko y'ukuntu bizokorwa, ryongera abari ryo ritegura ishigwa mu ngiro ryaryo rica ryongera riba niryo gisuzuma ibitigeze bibaho mu mashirahamwe ahabwa amasoko. Aha niho hatanguye kubera amanyanga ya mbere. Aha rero mwamaze kuvyumva ko muri iri shirahamwe hari hategekanijwe ibikorwa vyategerezwa guhuza ibiro bikuru by'ubwo bushikiranganje n'izi ntara zitandukanye z'igihugu mu ntumbero yo korohereza abanyagihugu canke abakozi ba leta bama bitura ubwo bushikiranganje bw'abakozi n'akazi. Musanzwe mubizi ko ubu bushikiranganje ari bwo bushikiranganje bwitugwa cyane n'abakozi ba leta kubera ko ari nkabwo mutima canke ihuriro ry'abakozi bose ba leta mu bisata bitandukanye. Ikimaze rero kwigaragaza nuko abakozi ba leta bava mu ntara zitandukanye bamanuka mu gisagara ca Bujumbura bagiye kugira batunganirizwe, ariko bikabatwara uburyo bwinshi guhera mu buryo bwo kwiyunguruza gushika ku buryo bamara imisi bakoresha bari mu gisagara ca Bujumbura kubera ko benshi muri bo bafata amahoteli mu kurindira ko batunganirizwa.
Nibi rero bye byatumye hashigwaho uwo mugambi wa interconnection kugira abanyagihugu canke abakozi ba leta boroherezwa. Ariko ikibabaje cyane nuko abo bari biteze gutunganirizwa bose barindiye ko uwo mugambi uja mu ngiro biherera mu nzira. Uno musi bakaba bandanya kumanuka mu gisagara ca Bujumbura ku biro bikuru by'ubushikanganje bw'abakozi n'akazi kugira batunganirizwe, kubera ko mu ntara zabo bitigeze bikorwa nkuko tugira tubandanye tubirabira hamwe. Iyo soko rero hagati y'ishira hamwe Infonet n'ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi ikaba yari ihagaze ku mafaranga angana imiliyoni 699 ibihumbi 959 n'amafaranga 400 mu mafaranga y'amarundi. Aho rero hakaba hari mu mwaka wa 2024 ico gikorwa kikaba cari kitegekanijwe kuranguka mu misi itarenga 120. Bisigura ko uno musi mu mwaka wa 2025 intara zose zitanu zigize igihugu zategerezwa kuba ziri interconnected n'ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi. Muri ico gikorwa rero cari gishinzwe iyo shira hamwe Infonet habaye amanyanga adasanzwe, kubera ko kuri uwo mugambi wa interconnection ntivyatevye Infonet yaciye igirwa ko itangura ivyo twokwita installation y'ibikorwa. Aha rero Infonet imaze gutunganya ivyo bikorwa ikagira installation, yaratanze amamashini mu ntara zitanu zigize igihugu, intara imwe imwe ikaba yahabwa imashini zitanu. Mu nyuma ikigirwa ko itanga n'amamashini mu bategetsi bo mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi bategerezwa gukurikirana ibi bikorwa. Mwamaze kumva ko hobaye ico twokwita ihuza bikorwa by'ubwo bushikiranganje bwose, bisigura ko umutegetsi ari mu biro bikuru i Bujumbura yotegerejwe gukurikirana ibikorwa biriko bibera hagati mu gihugu biciye muri bwa buhinga bwa none bwa interconnection. Ibi rero bikaba vyonafashije ko dossier iwituye ubwo bushikiranganje iyo nyaruka cyane. Nk'akarorero, niba hari umunyagihugu canke umukozi wa leta yituye ubushikiranganje mu ntara ya Gitega, uwo munyagihugu ategerezwa gutunganirizwa mu ntara ya Gitega. Umukozi wo mu ntara ya Gitega ubwo bushikiranganje abonye ko bimurengeye ashobora guca biruka ku buhinga bwa none mu kwamukurira ku biro bikuru Bujumbura. Niba arafata ingingo bagaca bayifata bakamurungikira kuri bwa buhinga bwa none nyene, bikanyaruka biciye mu buhinga bwa none, umukozi wa leta atiriwe arashika Bujumbura. Ariko rero gitangaje, inyuma yo gutanga ayo mamashini ryashira hamwe Infonet ryaciye riza ryaka ayo mamashini b'abakozi bo mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi bo mu ntara zo hagati. Nari namaze kubabwira ko intara imwe yahabwa imashini zitanu, ariko Infonet yaciye ibaka imashini zibiri ibahenda ko hari ivyo bagitunganya bazogaruka kubibereka. Ijisho riba ribayiryo yaba mashini babaka abagiye uko. Mu nyuma icagiye gutangaza babakozi bo mushikanje bw'abakozi n'akazi ari naco kinababaje cyane, nuko mu nyuma haciye haba iyakigwa gisoko, ico bita reception du marché mu kinyamazuru. Iyi soko ihejeje kwakigwa, umushikiranganje w'abakozi n'akazi akavyemeza, amafaranga yose yarasigaye yaciye atangwa, amafaranga yose abaragiye uko. Aha rero mwo kwibaza muti byakurikiranye gute? Mu nyuma babakozi bo mu bushikiranganje mu ntara zo hagati mu gihugu bararindiye ko bagaruka kwerekwa bimwe babwirwa ko bazerekwa mu kwako amamashini, barabura. Mu nyuma baza kumva hamaze kuba ico gikorwa ca reception du marché, amafaranga yamaze gusohoka, bisigura ko ishira hamwe ryareje gukuramwo akarenge. Ikibabaje gunasumba nuko mu bushikiranganje hagati ku biro bikuru by'ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi yama mashini abategetsi bahabwa atari karakora, atigeze anakora. Naha bibabarije cyane kubona abategetsi harimo umushikiranganje w'abakozi n'akazi yarubahutse kwemeza ko irishira hamwe Infonet ryaje kurangura ico gikorwa ca interconnection. Ntawuzi ko aba bategetsi bo mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi, eka nta n'uwuzi ko baba bashimye kugabura ayo mafaranga yaragenewe ico gikorwa. Ariko namaze kubabwira mu makuru akurikira tuzogaruka tubashikiriza amazina y'ibihangange vy'abategetsi mu ntwaro ya CNDD-FDD bifise ukuboko muri no shira hamwe Infonet. Imbere yuko rero tubandanya ducishemo inoreresi
igaruka kuri iki gikorwa ca interconnection aho abarongoye irishira hamwe bari kumwe n'umushikiranganje w'abakozi n'akazi bariko barasigura uko uwo mugambi uzokora n'ukuntu bariko batanga inyigisho ariko namaze kubabwira ibi byose bavuze ntivyigeze bikorwa bwari ububeshi ni naho bitangarije uravye ino reresi iyi reresi twitije ni ikinyamakuru Mashariki TV. Abakozi bakuru bo mushikiranganje bw'abakozi n'akazi basanzwe bakurikiranira hafi ibisata vy'ubwo bushikiranganje biri mu ntara zitandukanye kuva kuri 2025 ntwarante bararonkejwe ubumenyi bashoboza gukurikiranira hafi amadosiye y'abakozi ba leta aba yakozwe n'abaserukira ubwo bushikiranganje mu ntara zitandukanye biciye mu buhinga bwa none. Ivyo bikazotuma ata dosiye nimwe izosubira kumara iminsi irenga 5 itaraheza gukorwa nk'uko bimenyeshwa n'umushikiranganje Veniste Muyabaga arongo ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi. Duheje kugurura inama yigisha abakozi bakuru bamwe mu bushikiranganje turongoye ku cigwa cerekeye gukoresha ubuhinga bwa none mu bushikiranganje haba ahi Bujumbura no mu service mu bisata bikukira ubushikiranganje buri mu ntara zitanu nshasha z'igihugu. Ivyo biri mu ntumbero y'ukorohereza abenegihugu y'ukorohereza abakozi kugira ntibasubire gutama mu kuronka inyishu y'ikibazo baba batuye ubushikiranganje. Haciye amahinga abiri abakozi batari bake batanu mu ntara imwe muri zitanu baraciye ngaha bariko bariga ubwo buhinga. Ubwo buhinga byasaba rero ko abo bikorana ku munsi bari ngahe Bujumbura babatwara nabo bavyiga ku rwego hejuru kugira bazoshobore kubaha amategeko no kurikirana ibyakozwe mu ntara. Rero ubwo buhinga buje gukuraho bwa buremere kwa guteba kw'amadosiye aba yaje gukorerwa mu bushikiranganje turongoye. Rero muri iyo ntumbero duhejeje kandi twarumvikanye n'abakozi bose yuko ubwo buhinga bumaze kuja mu ngiro bumaze gutangura gukora nk'uko bariko barabwiga dushatangura kubukoresha yuko nibiburiburi idosiye yatevye isohotse ishitse mu bushikiranganje wacu itegerezwa ku munsi ugira 5 nyene iyo dosiye yaronkejwe inyishu. Twomenyesha abarundi yuko ikintu cyo guteba ikibazo kiba catuye ubushikiranganje bigiye kuranduranwa burundu kuko ibikenewe byose biriko birashigwaho kugira umukozi yoroherwe, umukozi atunganirizwe mu mwanya ukwiriye gutyo nkuko twaba tubivuga uwo mwanya bahora batakaza mu kuza kurondera amadosiye baje ku kivi hanyuma umwimbu wiyongere. Jean Didier Irakoze arongoye societe ishira mu buhinga bwa none amadosiye yose y'abakozi ba leta akaba avuga ko ico gikorwa caheze kandi ubwo buhinga buzotuma haba umuco kubijanye n'ingene amadosiye y'abakozi ba leta akogwa akanakurikiranwa. Uyu munsi ishira hamwe Infonet twazindutse dutunganya ibikorwa byo gukarihiriza ubwenge abakozi bakuru bo mushikiranganje bw'abakozi n'akazi, aho uyu munsi turi mu bikorwa vyerekeye projet yitwa interconnection de services déconcentrés, no kuvuga twatanguye dukora igikorwa ca digitalisation y'ubushikiranganje aho turiko turarushira mu buhinga bwa none amadosiye y'abakozi ba leta yose tuyashira mu buhinga bwitwa logiciel. Duhejeje twaciye dukurikiza ico gikorwa kindi ca interconnection, eka mbere no mu ndwi zibiri ziheze hari haje abakozi bavuye mu ntara zitanu nshasha Burunga, Buhumuza, Butanyerera, Gitega na Bujumbura. Bari ngaha nyene bariko barakarihirizwa ubwenge ni kugira ngo bashobore kuja
barishura ibibazo bitandukanye, amareklamasiyo atandukanye y'abakozi ba leta b'igihugu cose batarinze kwama batonda ngaho i Bujumbura. Ubu bazohora baja muri izo ntara duhejeje kuvuga. Babajije bati iyo biriko birabera ibikorwa, ati none ntitworonka ububasha bw'uko dushobora dosiye kuyikora ko iki canke kiriya tutarinze kuyisubiza kuri bariya bayiduhereje. Mu bisanzwe k'ibikorwa bitunganijwe ivyo twita hierarchie mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi vyarubahirijwe muri iyi logiciel ituma baronswa uburenganzira bwo gukora kuri dosiye iki canke kiriya. Rero iyo umu cadre canke umuho cadre ahawe dosiye agasanga hariho ibitameze neza, birumvikana ko aca asubiza dosiye kuri wa wundi ayimurungikiye akabikosora, akayimuhereza ikosoye kugira ashobore kwapuva, hanyuma ashobore kuyitransmeta, canke ari wari umudesidere wa nyuma agaca afata decision aho nyene. Ni shema, nico bita igicapo ciza cane gituma ata bimwe vyo guca ku ruhande, ata bimwe vyo gukorera mu kinywabi bizosubira nkuko bihora bivugwa ko hari amadosiye usanga yakozwe ku canke kuriya canke hagiyemwo nkunzi. Ivyo rero ntibizosubira kuko muri iyi logiciel umuco imwe mu gifaransa bita traçabilité bizoba bihari, umwe wese ico yakoze kuri dosiye bizoba biboneka, nta nomwe yo kwibaza ngo hari ivyo azohava afuruguta ngo ntibiboneke. Twagomba nyene tubimenyeshe ku mugaragaro abahora biyumvira ko hari ivyo bobandanya bafuruguta canke bagira gute, nta mwanya wavyo ukihari. Nkuko nyene icubahiro yabisavye, twese dukore ibija imbere, dukore ibiri mu muco, hanyuma bigende neza, igihugu gitera imbere, gitora koyoba. Ibi vyashikirijwe vyose nububeshi n'amanyanga. Interconnection ntiyigeze ikora, nikibigaragaza n'umugwi uvuye mu biro vy'umukuru w'igihugu uheruka kuja gusuzuma canke kugenzura ibijanye n'iki gikorwa. Inyuma yaho abakozi bo mu bwo bushikiranganji bashikirije amakenga, ariko uwo mugwi wo mu biro vy'umukuru w'igihugu ukaba wisangiye atakintu kimwe kiko kirakora. Vyose nta na kimwe kigeze kinakora kiretse ayo ma installation yaje arakogwa na Infonet ikirigira biherera ngaho ya mafaranga yose abagiye akazima yongo. Hejuru y'ivyo vyose, sentare igenzura amatungo ya leta Cour des comptes ikaba yari yarasohoye icegeranyo aho yashikirije ko iryo shirahamwe Infonet ritegerezwa gusubiza ayo mafaranga kubera ko basanze iryo shirahamwe ryahawe iryo soko ritabifitiye ubushobozi canke ububasha nkuko bigaragarira mu mpapuro twashoboye kuronka mwibanga muri King Murundi Freedom. Ivyo navyo tukaba tuzobigaruka ko mu makuru twabateguriye, aho tuzogirwa ko twerekana ivyo bihangange mu ntwara ya CNDD-FDD vyatumye iyi soko itangwa mu manyanga. Aya mafaranga yose imiliyoni 700 akagenda akazima yongo. Naha rero abakozi bo mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi batabaza basaba ko nyabuna aya mafaranga yababa imiliyoni 700 atogenda akazima yongo. Abakoze amanyanga bose bo bibazwa kugira banayasubize, kumbure hashigweho irindi shirahamwe rishasha rishoboye kurangura kino gikorwa ca interconnection ku neza y'abarundi bose. Ariko namaze kubabwira nkuko nabemereye, ugiye kuraba ibihangange bifitse ukuboko muri no shirahamwe Infonet, biragoye kuvuga ko canke kwizera ko aya mafaranga azohava asubizwa canke hazogera igihe babibazwa, kubera ko na sentare ijeje kugenzura amatungo ya leta Cour des comptes yarakoze icegeranyo irategeka ko aya mafaranga ategerezwa gusubizwa kubera ko isoko yahawe ishirahamwe ritafitiye ubushobozi canke ububasha. Naha rero hagarukiye ano makuru nabemereye, tuzogaruka tubasigurire ido nido girishirahamwe Infonet ryahawe dino soko ritabifitiye ububasha cyangwa ubushobozi. Aya mafaranga agashagenda akazima yongo n'abategetsi babigizemwo uruhara.
tubasabe rero mubandanye kugira sabone canke subscribe ko n'urubuga rwacu ariko rwanyu mwongera munasangiza abandi ano makuru kugira ashikire benshi. Mugire ibihe vyiza aho muherereye nagahindukira.